Shalom shalom akunzi w'ikiganiro intayubaka n'umunezero gusubira kubana namwe muri iki kiganiro aho tugiye aho twumva ivy'Imana iriko irakora hirya no hino muri bene data aho tugiye kumva n'ubu nyene ivy'ibandanya ikora aho tugiye kwakira umutumire wacu reka atwidondore abwira akazina kiwe cyo tumwakira mu ntahe yatuzaniye karibu cane mutumire. Shalom shalom hama nanje ku mazina yanje nitwa Irutingabo Darcy. Ego. Karibu cyane Darcy, nibaza yuko udufitiye byinshi Imana agiye gukorera abariko baratwumviza bafise inyota nyinshi. Karibu dushingira intahe utubwire ici Imana yagukoreye. Ego. Hama jewe ntanguye gushimira Imana ko mwantumiye muri kino kiganiro. Ego hama numva ngira intahe yanje hanifatiye jewe nkivuka naravutse hama maze kuvuka mvukira mu idini rya Islam ariko kuko maze kuvuka ariko mama acara aritaba Imana. Mama maze kwitaba Imana narimba kwa papa. Mama witavye Imana ungana gute ufise imyaka ingahe? Mama yitavye Imana afise imyaka 5. Hama papa bari babana n'undi mugore ariko arambwira ati ndi kwa papa arambwira ati rero jubu wa mugore aramubwira ati rero ntigikunze ko tugira iki kuyu mwana mbandanya ngira iki ndamurera musubize iwabo kwa nyokuru wiwe. Uwo ni wa mugore babana. Hama ngiye kubayo bugi ikintu ukoreye umwana hari byo agenda aribuka ntacibagira ndibuka ko papa yantwaye ambwira ngo genda hariya mu uje gupfira hariya mu mvunja. Kuko seve nari mvuye mu isima ariko nari ngiye ahantu atasime hari ariko ndibuka ko guhera ngiye kwa nyokuru urumva n'umunyokuru yarakuze hama kubera ubuzima kwe nawe ntaco yarafise akora kuko yarashaje hama guhera kw'iyo myaka ubuzima burahinduka kuko nari nabayeho ndi kwa papa sevenari fise ubuzima bwiza ariko maze gushika muhira kwa nyokuru ndabaho ubuzima bubi. Ndabaho ubuzima bwo gukubura ico mfungura. Ndabaho ubuzima bwo kumva menga natawe kuko ubu ndibuka ko papa yaciye anyihakana nta kintu kimwe yasuye kugufasha kumfasha. Arambwira ati wewe mu bana banje ufute nturimwo hama ndumva ko nari maze kubura mama nari mbuze na papa arumva hama cinja ariko kuba papa umubura ahari. Papa ndamubura ahari kwera umva yarambwiye ati wewe nta ntamuje nawe tuzosura guhurira. Rero ndibuka ko ndabaho ubuzima bwo gufungura rimwe ku munsi kandi mwiyo myaka nariko ndagenda mu guhera ku myaka 5 ndiko ndaduga ndabaho ubuzima bwo kubura ico mfungura nkabura ico shoboye nanje ko kwa papa naronka ico fungura naronka ico njya ariko maze kuba muhira kwa nyokuru ndibuka ko nyokuru yagenda gusoroma bayitwa imikubi akazana tugagira iki tugateka sivyo ariko ugasanga kuko ubuzima bwagiye burambera bubi ahubwo rero ndavuga ati rero kuko mwiyo myaka yari kwera nariko ndaduga nshitse ku myaka 12 uko ndavuga ati rero jewe reka nje mu byo mpumunezero kuko nabona ko abantu atabantu ifise atarukundo mu bantu niho natangura rero kuja kunwa amatabi kuja kwidroga kuja kunwa ama essence kuja kunwa urumogi ariko ivyo nabikora kubera iki nabikora kuko nabona mbengo nta bantu nkifise nta muntu ufise nta unyitaho nta ugize iki kuko kuko nta muvyeyi
nta muvyeyi yagize jewe yigeze dukurana ambwire ngo mama kuko namaze kumubura na papa yari kumpa niyo ndero nari maze kumubura rero ndavuga ati rero buno buzima rero uranse akucengira abagenzi bashobora kumuha umunezero muri ivyo bintu vy'amatabi vy'urumogi ndavuga ati rero reka nigumire muri ibi nene rero ndibuka ko hariho amazina nagiye nditwa mu mayibobo biki kubera iki ingene nifata kandi nukuri vyari nabona ko mengo nanje umutima wanje urarusha mbega Darcy muri ico gihe nyene papa wawe ntiyasubiye kuguhamagara ngo anaguhamagara ati mwana wanje ubayeho gute akubaze ivyo uriko uracamwo muri ico gihe muri ico gihe je papa gushika n'iki kino gihe ntitwasuye kuvugana kuva mfise imyaka 5 nyene umusa ntitwasubiye gusubira kubonana nawe twasuye kubonana naciye mbaho kubw'ubu cefashwa n'umuryango wa mama n'uwo munyokuru nyene n'abakuru ba mama ariko nyene ubuzima nyene bugoye tubaho ubuzima bugoye no munsi tukaronka cyo dufungura ariko ejo bikanka rero naho hano naciye ngenda mbona ndavuga ati rero abavyeyi ko mbona taco kuko nari ngeze mu myaka yo gufungura naravuga ati none nje kurondera ndibuka ko nagenda kugira iki nagenda kuja kurondera ahantu ushobora kuja gufungura kuja kurondera ahantu nkaza nk'ahantu nkasaba indya ko nanumva menga mu mubiri haragera ahantu nkasonza ariko nkumva mengo ndakwiye kugenda gusaba indya ku muntu ku bantu bari babama ku karere rero ariko ndashimira Imana kandi nuko Imana yangiriye neza ko na abo bantu baragera hamwe bakanyima abandi bakampa rero nukuri kuva ico gihe je papa ntitwasuye kubonana ariko mbandanije kuri ntahinge nabayeho ubuzima nukuri bwo kunywa ugo rumogi ariko ndibuka ko urumogi kuja kurunwa hari abantu twagendana kandi ntiwabikora ubikunze oya sinabikora ndabikunze ahubwo je nabikora ko niyibagize ibintu biri inyuma nahuye navyo mubabaro nahuye navyo ndibuka ko hariho abantu iyo duhuye kenshi baramwe ngo Darcy nje ndabona ngo wamunezerewe ariko hariho igihe je nabayeho ntavuga navuga ati nabona n'umuntu asetse abatujya muntu naho ibyo birabaho ko menga ari karaseka ko menga ari karagira iki ahubwo numva menga ndamushavuriye kubera iki hariho igikomere muri jewe cyo kumva ko kunezererwa n'abantu kuko twakinana n'abana bakaza kubatora ngo tuje nimuze mutahe muje gufungura ariko jewe kubera twarakina ariko nca mvuga ati abana bakagenda gufungura je nkasigara aho ndabarindiriye bagaruke kubera iki nabanzi ko naho nza gutaha ataco nza gusanga muhira rero naho hantu rero ubuzima bwagiye bumbera nabi ariko ndashima ko ubwo buzima nagenda bubamwo nagiye mbona ingene Imana yagiye indokora mu bintu byinshi Imana yagiye intabara mu bintu byinshi rero ndibuka ko hariho abagenzi banje bari bakijijwe kubera abo bagenzi banje mbega Darcy muri ico gihe nyene ko waruvuze ko wari muri dini ya Islam waciye ureka byo gusenga canke warabandanije gusengera aho wari uri mu idini ya Islam jewe kuva papa maze kunyihakana naragumyeyo gatoya narahagumye kuko nari mfise abana twakuranye muri iryo dini naragendayo ku minsi mikuru nkagendaho bakampa impuzu bakangaburira rero mbona mengo nabona menga n'ubwo rukundo ariko abo bana twara ariko nabane nje ngendayo cyane ariko ndateba ahantu gihe kimwe ndibuka ko nariko
nariko ndava ahantu mvuye mu isoko ndiko ndamanuka mpura n'abagenzi banje bagize agape ahantu ishengero ryagize agape. Tubwire agape mu kirundi mbega abatabitahura agape n'igiki? Agape ni gihe abantu baba nk'ishengero barishaka gusangirira hamwe hama rero inza jewe ntazi ivyaro nari nje kwironderera indya ko nanje ko nari nshonje aho hantu hama ndibuka ko abo bantu kuko ntari nzi ko abantu bafise urukundo kuko ninge nari nambaye abo bantu mbona barampamagaye baranyicaritse ahantu bari bicaye nabo ndibuka ko bampaye ifanta baranzanira isambusa ariko sizo sambusa zatumye mbona ariko nabonye umutima babimpanyemwo ingene bariko banyakiriye n'ingene nsa n'ingene nari nsa nyene ndavuga ati none kubera iki ndiyumvira umutima w'aba bantu numva mengo si mbega haracaba abantu bafise umutima nk'uyu mbega haracaba abantu bakundana nk'uku kuntu ndibuka ko naciye ndamubaza umwe muri bo ndamubaza ati none mbega vyogenda gute musengera he musanzwe mukoranira he arambwira ati dusanzwe dukoranira ndibuka ko ahantu yambwiye yari ishengero rya Hope Church Muyinga hama ndibuka ko nagiyeyo maze kujayo umukozi w'Imana ariko arigisha numva menga ndatsinzwe n'iryo jambo ariko arigisha hama ndaturuka nanje ndakira umwami Yesu hama kuva nakira umwami Yesu ubuzima bwanje bwaciye butangura guhinduka. Ngo tubwira muri makingi n'ubuzima bwawe bwahindutse kuva wakiriye umwami Yesu? Nukuri kuko maze kwakira umwami Yesu naramenye ko urukundo rw'Imana hama cya kabiri amahoro muri jewe yatanguye kuganza muri jewe hama nababandi bari bankoreye cha papa yari yamaze kunkorera muri kwa kunyihakana numvishije umutima wanje umukunze kuko ni jambo ry'Imana dutegeka kumukunda jambo ry'Imana dutegeka gukunda umuntu wese rero naha hantu ndikunda ubuzima bwatangwe guhinduka kuko hamwe nari mfise inzigo hatangwe kuboneka umunezero hamwe nari mfise ubugome muri jewe hatangwe kugaragara urukundo muri jewe rero nagiye mbona Imana ingirira neza nagiye mbona shingira intaha Imana kuko nukuri harahana Imana yagiye irankura harahana Imana yagiye irankura nukuri Imana yanyigishije uburyo ukugira neza nanje kugirira neza abandi naha hantu nagiye mbona Imana ingirira neza. Ni ntahe nziza kandi ryoshe ko ariko baradukurikirana. Mbega Darcy watubwiye byinshi muri make niki kintu ubwira bariko baratwumviriza niki kintu ubabwira co batera intege canke bosigarana abariko baradutega yombi? Muri zaburi 103 havanga umutima wanje himbara Imana. Hepfo ku murongo wa 2 haravuga ngo ntiwibagire ineza Imana yakugiriye. Birashobora gusanga hariho umuntu yagize igikomere cyo kumuvyeyi yaramuhevye cy'umuvyeyi yaramutaye cy'umuvyeyi yagiye umuryango uramuta ariko hari icimana yakoreye uwo muntu kuba Imana yaragushize ku isi honyene hariho icimana yagukoreye hama nizera ko umuntu no mutera intege nk'uwo muntu yoba yaragize nk'icyo kibazo no naragize je maze gukizwa n'ukuri umunezero waragarutse hamwe babandi nabona ko mengo ni babi wangundi nabona ko ahubwo bisaba ko jewe natangwe kumusengera natangwe kumva ndamukunze umunezero utangura kugaragara muri jewe bwo kumukunda rero naha hantu abantu turagendana ibikomere abantu turagendana ubuzima bw'akahise ariko
kuva maze gukizwa n'ukuri naronse ubuzima bwo kumva ko nezererwe abandi nezererwe abandi mimbarirwa abandi ubu mbonye umuntu sindamubonamwo atwenze sinamubonamwo inzigo sinamubona ahubwo ndamubonamo mengo wow Imana ishimwe kuno muntu ariko aratwenga kuko nanje narabayeho igihe natwenga nico gituma ukunda gutwenga nico gihe nkunda gutwengera niko mpamvu nkunda gutwenga abantu benshi amabambaza ngo dasi ukunda gutwenga nukuri hari igihe banibutse hari igihe nibuka ko hari ikimana yakoze muri jewe kandi hari igihe utatwenga hari igihe ntatwenga kuko ubuzima bwanje nabayeho mbona ko menga ni bubi kuko je ndibuka ko navuga ati man icoma je nkitahira kuko abantu bose nabona ko mengo ni babi ariko ubu ndabona ko abantu ari abana beza n'aha hantu ndiko ndavuga Imana yangiriye neza amen bakunzi muriko muradutega yompi mwese muriko muratwumviriza turubise ivy'Imana yakoreye umuvukanyi wacu Darcy reka dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe ntera n'intege uriko aratwumviriza ushobora kuba uri kuca mu bihe bitakoroheye ibihe bigoye nkuko Darcy yabivuze waratawe n'umuryango w'abavyeyi barakwihakanye uri mu bihe bigoye bitandukanye nagira ndagutera intege wizere umwami Yesu azoguha amahoro azoguha umunezero azogusubizamo ico cose wabuze nkuko Darcy yagira bitubwira Darcy reka ndagushimire cyane Imana iguhezagire nanje ndabashimire cyane yego Imana ibahezagire mwese mwabanye natwe turabifurije kubandanya mudukurikirana murakoze